tumaze igihe kitari gito twiga ko Burundi twavuga yuko ari bwamvuye kure, tuva kure, turiga mugabo igisigaye kumenya nuko twoba tumenya ko ata kibazo baduha mu bisanzwe baraba ingene dukora kugira tumenye ko twamenye. Namandari inyigisho kuva bikorane bitangura zama zitangwa, ndazi inshuro twize leadership intwari ibereye ni inshuro nyinshi cyane, mugabo vyarasa. None tugume tudubura canke dutahe? Hariho mbere n'abashaka kunguruzwa batigeze banamenya aho bari. Bikana mu ndongozi mwese aha mwese umutwe wanyu ni promotion. Hariho ingwara yitwa promotion. Kandi naho muri mutamenye kuko ndazi inyigisho zimaze gutangwa Uburundi bwarahindutse. None abo bantu biga batamenya n'ibiki. Naravye neza nsanga hariho ingwara tutayikize ntacyo tuzofata uvuyemo. Hypocrisy, ico kintu ni ingwara ikomeye cyane. Kwereka muntu kamutwengera yuko wumvise ibyakubwiye mugatana kimwe wumvise tana kimwe, kandi ukamwereka ko wavyumvise neza n'akanyamuneza kenshi. Hariho umushikirangaje nibuka umukuru w'igihugu haramuhamagara akamuha amategeko ibyaja gukora, asohotse avuye mu mubiri w'agasimba ngo nk'inkona, ngo ndabikora nk'inkona. Bigahera ne natwe gaha ngo nk'inkona, mwese nk'inkona mukabiherera aha nyene. Sasa turavugana ukuri, hari hiyo ngwara yo kwerekana ko wavyumvise atavyo wumvise. Umugambwe Cndd-Fdd ugize kugira ubakariye ngo nta majwi uzoronka n'akazi kawe bihereye. Ubareke ibintu vyononekare ngo uri kurondera amajwi ayahe. Noneho niyo majwi ikintu gitangaje, muze murabe aho muca hose abantu bize umenga bize uburozi. Abantu batoye ndababwire, abo bantu batarose ingene bashika kuri ivyo vyigwa bihanitse nibo bambere bagamburuka kandi barakora. Mugabo umuntu uko yiga vyinshi umenga niko ubugaba bwinjira. None twiga iki? Umugambwe Cndd-Fdd urashira imigambi myiza ngaho abantu bakayitora neza, bakayitora mugahageze ngo tuje kuraba ibimaze kuja mu ngiro zero. Wavuga kugira ngo bashirishe mu ngiro mu ngufu ngo amajwi uzoca uyabura. Ushikaho jewe nza abantu bava ngo ntubanye kanyanga ngo kuyigwanije kuzoronka amajwi. Ivyo ntivyabaye. Ntugwanye kanyanga uhavubura amajwi. NEVA arakarira abafonctionnaire azobura amajwi. Gushika bakubuza ngo ntubivuge, ugakora nabi ikibi, mugabo kirazira ntubivuge. Kandi ibintu uvuga ni bibi, umugambwe uzowimisha amajwi. Ubu ntabariho bavuga ngo umugambwe uzohavubura amajwi kubera ari abantu. Anabwira abategereye ivyigwa ni bande? Mwese mushintoke hejuru sivyo? Mwese mushintoke hejuru. Uburyarya aha mu masari wanyu hari umuntu yigisha umwana wiwe mu gihugu ntacyo kikumariye kuko nicyabaye akazira burashoka. Nimwiyumvire kugumuhatira ku bene igihugu gutanga amakori kugira ngo uronke amahera uhembwa ataco agakoresha. Hari igicumuro kirutije so kurya abantu n'ubundi. Umuntu akavuga ati je ngira nkingi kibaba ntagira amahera yinjira mu kiya ca leta, ariko gacagenda ngo nyongera umushahara. Wewe nyene ni wewe wase ko amahera yinjira mu kiya ca leta mugacuza ngo mpumushahara utawumpaye ndahagaritsa akazi. Ukumva kuhagaritsa akazi umushahara ucuduka. Naho tuzora turigisha gute ubu muzirikanyi wawe utemera kuhinduka shaka uzana iki ntacyo tuzofata uvuye. Iryo terambere riri kure umuzirikanyi wacu udahindutse. Umuntu akigira umworo akwije vyangombwa kuko abuza amahera kugura heneke. Umuntu akavuga ko ari umworo akwije vyangombwa kuko afise kamyoneta afise GPV akavuga ko akenye kabisa.
umuntu akiba muhiriwe agaca avuga ko ari umukene. None w'iki gihugu ugavuga ngo igihugu nigikene, ugize fraude ugashora ibintu hanze ntiwemere ko yazokwinjira n'ifaranga rimwe mu gihugu, ugaca uvuga ko igihugu gikene. None mwumva si umuzirikanyi utameze neza? Tubanze tuvure imizirikanyi. Kibi ca mbere ntitwirirwe turaja kure, umwe wese navura umuzirikanyi wiwe. Je ndazi ko Burundi bwoca gutera imbere. Mbwira ingene umukuru wawe ashobora gutonda utatonda. Mbwira ivyo bintu mubikura he? Si umuzirikanyi waboze. Tuvugisha ukuri, si umuzirikanyi waboze kutumva yuko ukurongoye aza kugukenera ari ku kazi. Abantu bitwa incabwenge b'abahinga nabo ntibashaka gukora, hikorera bamwe batoye. Hikorera bamwe batoye. None tuzoshika kuki igihe abize bose atanomwe yifuza gukora? Nico je ndababwira, mu Burundi ingora twagize siza abarundi, ingora twagize n'izindongozi. Ntushobora kubura indongozi wikwegerako. Urumva iyo uhejeje we guhaga ushaka kugaburira umwana wawe, ka mwana wa mama, ugaca utangura kurondera umujama wawe, ubu uhejeje kuzana amacakubiri.